Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uno mwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ko biriko biravugwa mu gisata ca politique. Turaza kugaruka ko biriko birabera mu ntara ya Gitega, nubundi hari abategetsi banye bakomeye cyane bo mu nzego zo hejuru z'igihugu. Inyuma yaho habaye ibirori vyo kwingina imyaka 62 iheze Burundi bwikukiye. Abategetsi rero bariko barakora ibirori bidasanzwe vyabe aho bakiwe n'umukuru w'igihugu nyene Cubaro Varisito Ndayishimiye. Ni mugihe kandi nkuko twabigarutse ko mu makuru yacu ya mbere umukuru w'igihugu ca Chad Idriss Déby Itno ari nga mu gihugu c'u Burundi, turaza kubabwira amasezerano yo bagiye kubaho hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Chad. Ni mu gihe bamwe bavuga ko ngo imyaka 62 turirimba Burundi bwacu, ariko muri iyo myaka ngo benshi barananiwe kubuka Uburundi bw'abarundi bose. Intwaro zose zakurikiranye zamye zifise abarundi beza n'abarundi babi. Ngize intwaro zose kandi zatumye abarundi baba impunzi, abandi bakabaho nk'abanyororo mu gihugu cabo. Turaza kugaruka kandi ku vyaranze umufaso n'umukuru w'igihugu nyene Angelina Ndayishimiye, aho bamwe bavuga ko kuri uyu munsi igikorwa yakoze cibukije abarundi n'amakungu kari cyo gihangange gihambaye kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho uri hose ndagwaye kaze murano makuru, mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu muherereye mu ntara zigize igihugu c'u Burundi, izerere mu manuko, mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, abari mu bisagara bigiye bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Kuri no munsi twahimbaje imyaka 62 y'ukwikukira. Bamwe bakavuga ko Burundi bugeze habi cyane, ngo hari umugambwe uri ku butegetsi wita ko ari wo Burundi. Abarundi batari muri uwo mugambwe bafatwa ko batari abarundi bafise ijambo mu gihugu cabo, aho naho batiswe abansi b'igihugu, bo kwicwa, bo kunyuruzwa no gupfungirwa ubusa. Bamwe bakavuga ko uyu munsi wakaba akaryo keza ko kuko leta yogafasha umwanya kicana n'abashiramwe yigenga ndetse n'abaranira agateka kazi na muntu bakarabira hamwe ingene ibi vyose bidindiza agateka kazi na muntu, iterambere mu gihugu ndetse n'ubutungane vyotorerwa inyishu. Ni mu gihe indiri z'abarundi bari mu mahanga mu buhungiro, ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cyane, aho twikukira idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunja ifaranga rimwe n'igice ry'amarundi. Ngo uyu munsi idolari rimwe rero rikaba rigeze ku 6300 y'amarundi. Amashuri yacu yari yubashwe mu isi yose tukikukira, none ubu tugeze aho umutegetsi wo hejuru yigisha ko atace bimaze kwiga, ngo ibiharuro ntibifata iswa. Kuri uyu munsi kandi ivyo akaba ari bivugwa n'abadiaspora bari hanze y'igihugu c'u Burundi. Ni mugihe kuri uyu munsi Angelina Ndayishimiye yibukije abarundi ko arico gihangange gisigaye mu Burundi. Mu birori vyo guhimbaza imyaka 62 iheze Uburundi bwikukiye, umupfaso n'umukuru w'igihugu yaje yambaye umudari uhambaye w'igihugu bita Le Grand Cordon. Mu myaka iheze uwo mudari waba wambawe n'abagabo babiri, ari bo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ndetse na General Alain Guillaume Bunyoni. Abo bafatwa ko ari vyo bihangange mu butegetsi bwa President Nkurunziza. Ngo mu nyambaro yiwe rero Angelina Ndayishimiye yibukije ko atayo bangana mu butegetsi bwa President Ndayishimiye. Abahorana uwo mudari, umwe ari mu kuzimu, uwundi yaciriwe kuba mu buroko imisi yose asigaje ku isi. Angelina Ndayishimiye bamwe mufata ko ngo ari we perezida w'ukuri w'u Burundi muri kino gihe. Ni mu gihe kandi ngo yigaruriye ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umushikiranganje wa mbere ntaco akivuga. Ico tegetse cyose kiraba. Ivyo bikaba biri no mu vyatumye imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca itosekara rwose. Angelina Ndayishimiye niwe wenyene ashobora guhinduza President Ndayishimiye ijambo aba yaraye apfunditse n'umushikiranganje wa mbere be n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Inyambaro rero yari yambaye kuri uyu munsi akarenza ko cakidari cambikwa arico cambitswe Adolphe Nshimirimana ndetse na Alain Guillaume Bunyoni, kaba yagaragaje ko ari we gihangange gisigaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kari we yegereye ubutegetsi bw'umugabo wiwe ari we President Varisito Ndayishimiye. Ni mugihe kandi mu yandi makuru tugiye kugaruka ku biriko biravugwa cyane cyane ku kumvikana kwabayeho hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Chad.
umukuru wa Chad Mahamat Idriss Déby Itno yavuze ko igihugu cyo gishobora kuba isoko ry'icayi cyo mu Burundi. Uwo mutegetsi yabivugiye mu birori byo guhimbaza imyaka 62 Uburundi bumaze buronsi nayo yo kwikukira vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Perezida wa Chad asanzwe kandi ari mu rugendo mu Burundi kuva kuwa Mungu uheze. Ahawe ijambo muri ivyo birori vyari bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mugenzi wa Chad yashimikiye hanini kubikwiye gukorwa kugira imigenderanire y'u Burundi n'urudandaza hagati y'u Burundi n'igihugu aramutswa igende neza. Mahamat Idriss Déby ati Chad igihugu canje turanywa icayi, Uburundi nabwo burarima bukimbura cyane icayi. None ku isoko ry'icayi ibihugu vyompi bihana ibidandazwa ku rugero rungana gute? Umukuru wa Chad yabandanije avuga ko hageze rero ko ubutunzi bwacu budufasha kubakira hamwe iterambere rya twese. Icayi gisanzwe kandi kiri mu biterwa njabuka amazi Uburundi bushora hanze bugakuramo amafaranga y'agaciro, ariko ahanini cyahora gishogwa mu bihugu vya Buraya n'ahandi cagurishwa mu camunara libera ku kivuko ca Mombasa mu gihugu ca Kenya. Mu bindi kandi uwo mutegetsi wa Chad abona vyoshimikirwa ko harimwo ibisata vy'ubutare, uburimyi n'ubworozi. Imigenderanire ikomeye cyane hagati rero y'u Burundi na Chad. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ibihugu vyompi. Yibukije ko mu ntureka zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe mu Burundi hagira harungikwe inteko mvamakungu, umukuru w'igihugu ca Chad w'ico gihe akaba nasi uyu ahari ubu ari muri bake biyamirije baranagwanya iyo ngingo. Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku butwari bw'abasirikare b'u Burundi barungitswe mu gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya umuhari M23 ugwaniriza leta yo mu buseruko bw'ico gihugu. Yari kandi anabivuze mu ijambo yashikirije igihugu buca himbazwa uwo munsi w'intahe y'ukwikukira. Yagiriye ko kandi yambika imidari yo kwitangira igihugu Lieutenant Nderabakura Monfort ndetse na Judan Nahimana Filimini, abasirikare babiri ashimagiza ku kuntu bahagararira ibirindiro aho muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi kandi bakaba bafadikanije nabo mu muryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubumanuko SADC. Bamaze igihe bafasha leta ya Kongo guhangana n'abagwanyi b'umuhari M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Leta ya Kongo yo ikabivuga ko uwo muhari ushigikiwe n'u Rwanda, ico gihugu gihakana. Uwo muhari kandi ukaba uherutse no kwigarurira igisagara ca Kanyabayonga, ikindi gisagara gikomeye cyane muri ako karere kandi gisagara gifatwa ko kinakomeye cyane muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Uburundi bwahimbaje kuri wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'indwi imyaka 62 bumaze bwikukiye. Ibirori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Nkuko nagenda bigaruka ko ni ibirori vyitabwe n'abanyagihugu isinzi ndetse n'umukuru w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Déby Itno. Perezida Ndayishimiye yakengurukiye cyane perezida wa Chad ari na mukuru we w'igihugu ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yifatanije n'abarundi muri ivyo birori. Ndayishimiye abwiye bari baje kwingina intahe yo kwikukira Uburundi bwaronse mu kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 ko igihugu ca Chad gifise umwihariko ku Burundi. Bamwe mu banyagihugu baraho Igitega batangarije ikinyamakuru Ijwi rya Amerika ko naho igihugu kimaze imyaka 62 cikukiye bobo batovuga ko bikukiye mu gihe bashonje, abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cabo. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA warondeye intahe yo kwikukira nawe nyene arabona ko hakiri agahaze. Yavuze ko iragi rya Rwirwa Gasore yiguze Uburundi kugira bwigaranzura abakoroni, aho yipfuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, abatware bagatwarira bose rikiri ikibazo. Mu mugambwe CPD urongowe na Anicet Niyonkuru bobo baremera ko Burundi bwikukiye muri politike, yamara bavuga ko igisata c'ubutunzi akiri vyinshi vyo gukosora. Nkuko rero vyama mu Burundi ku munsi mukuru wo kwikukira abakoze neza barashimwa. Uno mwaka umukuru w'igihugu yashimye abasirikare bemeza ko babaye intwari mu gutabara igihugu ca Kongo.
nkuko nagiye ndabigaruka ko ivyo birori vyo kwibuka intsinzi y'ukwikukira ku Burundi vyuguruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi bari bahibereye aho twovugamo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverano Ndikuriyo urongoye inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe urongoye inama nkengo z'amateka Pastori Emmanuel Sinzo hagera ikigera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ndetse n'abandi bategetsi batandukanye abo mu gisata c'umutekano harimwo abo mu gipolisi mu rwego rw'iperereza ndetse n'abandi batumire n'abaserukira ibihugu vyabo ndetse n'amashiramwe mpuzamakungu ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko nabigarutse ko hari kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi na Generali El Hadj Alsun Samba umunya Senegal yatwara ingabo zishiramwe mpuzamakungu ONU zari zijejwe kunywanisha abasirikare kugira habeho igisirikare kimwe inyuma yo guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi 2003 uwo munsi kandi basozerewe n'ibirori by'abasirikare bakoroka mu ndege bakoresheje imitaka ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje cikanwa na dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure no Muhoza TV Imana bahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora